je waradugizwe ko wagira ngo kwitama nari kuri musubiza do prise iryo bayankubise kuko nande sinarigiye n'umubiri sicuma yari kubakubise ko nta mavuta yabansize bon byagenze uko je twarashanye naramushwaniye ntigeze nyishura kwabaye kumaramara arabura ico yishura kuko nyene bivanye n'ukuntu nari nagiye nambaye isura y'igikoko mbere nkishika yaraje ngo aje kungwa mu nda namwe sivyo byanzanye nuko byagenze ubu noneho akwaziboneye dosisi ko ubu tumeze neza kandi tugiye gufata ingingo tutitaweho ngo atahari ntitwubaho ngo atatubereye mu buzima ntitwubaho ubu tugiye kubaho kandi nizere ko tugiye kuba abagenzi ntibizosha biherera erega hajya twubakiye ubugenzi nkane hajya twubakiye ubugenzi yatubakiye ubugenzi idanye nizere neza ko tudokomeza ubugenzi bwacu tuvugana tugira ntikumbuye aho dusanga nta kiba kibera ubusa okay twinwere nyene nta kundi bavuga ngo arasa hano hantu nyene hatagasha hano ni heza cyane akayaga ni kose hapungutse stress stress Brenda. Ni byukuri. Nukuri pe. Warambwira ngo ingero yica hano urupfu. Nukuri pe. Uyu munsi ndi kwemera buri kimwe cyose. Buri kimwe cyose ababyeyi batubwiye, buri kimwe cyose mushikanje bambwiye, buri kimwe cyose abagenzi banje bambwiye. Koko sindakubeshe ndi kwicuza. Basi icumi iminsi igasubira inyuma. Icumi iminsi igasubira inyuma. Nasubirana ubuzima bwa kera. Ko muri basi wowe ntushobora gukosora. Nakosora amakosa yose nakoze. Ndibuka igihe n'abandi ko ndabikora. Ninjiza buri mukobwa ku mukobwa. Nishimisha ubuzima. Muri uwo mwanya wose naguma numva ko ari umunezero. Numva neza ko umuntu wese yoza kubinguza ko yoba ari nk'umwanzi wanje. Sindakubeshe nawe ubwawe mushiki wanje. Harageze igihe numva umenga no kwanga. Kubw'ibintu waba uri kurambwira. Kumva neza kuri kurambuza umunezero. Ariko abarundi barayamaze ngo icyo umuntu akora nicyo kimukora. Kandi akazi umugabo akora ni nako kamwicira. Nanje ivyo nakoze nivyo binyiciye. Narabariwe kenshi ariko sinigeze numva. Sinigeze ndakumvira mushikanje. Nivyo umunezero igihe cyose wamurangirira mu mubabaro. Igihe cyose niko bimeze. Nanje ibyo sinigeze ndavyibuka. Sinigeze nibuka neza ko umunezero wose ndiko ndagira hazogera igihe bigahindukirira umubabaro. Uyu munsi niho nazindukiye kwa muganga. Ngiye kuraba ubuzima bwacu ukuntu bumeze. Ariko inyishu bampaye niyo. Bambwiye yuko
bambwiye ko nanduye umugera wa sida. Ivyo ngivyo ntabwo Imana noyirenganya canke ngo ndenganye abakobwa bose twahuye nabo. Hapana, ivyo vyose nuvuga ko vyose biri ku makosa yanje. Jewe nigeze nahura, jewe nigeze ndakumvira, jewe nigeze nibuka ko ivyo ndimo vyose bizogera igihe bikanzanira ibintu. Uyu munsi ubuzima bwanje buraharuye. Uyu munsi ntabwo ngifise ubuzima bwuzuye, ntabwo ngifise amagara nk'ay'abandi. Nzi neza ko umwanya n'umwanya nshobora kwitaba Imana. Ariko basi ndashaka muri kano kanya tumva nifuza gusaba imbabazi Imana. Tumva nifuza kwicuza nkayisaba imbabazi kuri buri kimwe cyose nakoze. Ku bakobwa bose nahemukiye, ku bakobwa nateye amata bikarangira abayakoroye, abakobwa beza twaryamanye nkabanduza umugera wa sida. Mana mbabarira, mbabarira. Ni by'ukuri byose urabikora. Basi yaba twumenya amaherezo y'ibi bintu byose dukora, twokwikebutse hakiri kare. Ariko raba, igihe cyose umuntu yibuka kwiyora yasheshe, ubu usigaranye iki? Sister, ubu ni ikihe kintu usigaranye no kwishimira? Uyu munsi ubuzima bwanje kose narabusheshe, cyose kandi bivuye kuri jewe. Nkishimira umunezero w'akanya gato gusa, ariko nkibagira umubabaro w'ubuzima bwanje bwose. Ikintu kibabaje ni iki? Gukora ikintu mu nyuma ukicuza. Sister, birababaje. Birababaje cyane. Kandi numva ni byiza cyane kuba witahuye ukamenya ko ibintu byose wakoze ari amakosa. Burya Imana ntiyanka umunyabyaha, ahubwo yanka icaha. Yego wamaze kwandura umugera wa sida, ariko no gusaba kwihangana. Abantu bagwaye sida barahari kandi benshi, kandi barabayeho neza. Amahoro rero ndakwinginze, relax, sivyo? Amahoro ko wumva wose imbabazi byabaye byose. Imana yo mu ijuru ntiyanka abanyabyaha. Ndakwinginze please. Okay. Ubaho ntacu uzoba. Nanje birampimbaye cyane kuba wihanuye. Kumbure byo byabaye kugira ngo bikwigisha, bikubera isomo kugira ngo ushobore guhinduka. Ndakwinginze guhera no munsi utangure kubaho ubuzima bwiza, uba umwana mwiza, uhinduke. Imana nta muntu itababarira, sivyo? Yeah.
Karibu bof. Yeah, murakoze. Yeah. Karibu. Thank you. Thank you, mon bébé. Chef. Naje ndagukumbuye cyane. Nibaze kumeze neza. Thank you. Urameze neza? Ya, ndashima. Nawe umeze neza? Ya, ni bien. Ya, muraberanye. Mumeze neza. Murasa neza pe. Nivyo bama bavuga ngo igihe cyose ukuri kuratsinda. Reka tuvuge ko muri aka gakino tuharimo mwebwe mwari ukuri, jewe nari ikinyoma. Ukuri kwatsinze. Sister nagerageje kumugwanya kenshi, ndamugwanya pe, ndamugwanya ku bahungu bagiye batandukanye, ndamugwanya no kuri wowe Brighton. Naramubujije kenshi cyane, ndamubuza yuko mukundana, gerageza kubatandukanya, ariko bavuga ngo icyo Imana yifatanije nawe ushobora kugitandukanya. Nakoresheje ingufu nyinshi kugira ngo ndabatandukanye, ariko ntivyigeze bimpira. Sindababeshe, mwebwe muri babiri nuvuga ko ari mwebwe munyigishije urukundo rwo kuri cyarico. Uyu munsi nibwo natahuye yuko ivyo narimo vyose byari binyoma. Nibwo nahuye yuko mwebwe mwari mufise urukundo rwuzuye, nta n'umuntu n'umwe ashobora no kubatandukanya. Nabonye neza ko gukomeza kugutandukanya na mushiki wanje ahubwo ari gushira mu vyago mushiki wanje vya nyavyo. Umuntu afise urukundo rwo kuri ni wewe. Niwe muntu wenyine maze kubona woshobora gufata neza mushiki wanje akaba mu munezero, agasezerera amarira nk'uko namye ndabimwifuriza. Uyu munsi ku mugaragaro mushiki wanje nemeje neza ko ari umugore wawe. Ndamuguhaye uze umufate neza, umutware muze mu bana akaramata, uze umukunde nk'uko wamye kuva kera. Mu nda yiwe afise ikibondo cawe, uze umube hafi mpaka yibarutse ikibondo. Muze mugiranire urukundo uko munyigishije urukundo gukuri cyarico, muzokomeze muvyigishe n'abandi biciye mu mubano wanyu mwiza. Ngoyo ndamuguhaye. Nta majambo menshi mfise navuga atari gushima. Sinokwibaza ko rero ushobora kumpa mu sister wawe ngo mbere umugore, ariko kubw'ivyo mu vy'ukuri ndagushimiye. Nanje ndagusezeraniye nzokora ibishoboka vyose ndamube hafi, ndamwiteho, ntaca azomburana. Igihe cose zomubera umugabo mwiza. Murakoze cyane. Ndi ngaha imbere yanyu naribaza ko ari umugabo aciye ubwenge cyane ku isi, ariko nasanze nihenze. Nije nafashe inzahabu ndayita hasi mu mazi ndi kurondera ibuye,
ntabwo nari nzi ko mfise umugore w'agaciro. Ndi ngaha imbere yanyu kugira ndabasaba imbabazi mwese. Nawe umuvyeyi wanje hamwe na Anita, ndakwinginze umugore wanje mumamagarira Anita nawe ndamusaba imbabazi. Yense kuva mu cumba mugabo wanje ubundi yagize isoni. Biratahuritse ariko nibyo yashikuka mushikira umumbwirire ko ndamusavye imbabazi nawe nyene mwivuye ku mutima. Narakoze icyaha, narakoze amakosa menshi, ariko sinzi ko n'Imana iza kumbabarira. Ariko mwebwe nimwambabarira mukanyugurira umutima, byibuze byoma amahoro nanje nkaruhuka. Mugore wanje, ngiye kukubera umugabo mwiza. Ngiye kukubera umugabo mwiza. Ngiye kuba papa mwiza w'umwana wanje. Ngiye kuba umuntu mwiza koko. Guhera uno munsi n'indi myaka yose dusigaje. Umugabo mwiza n'umwe atunganya urugo rwiwe, akaba insiguro y'amahoro mu muryango wiwe. Kandi ndabakunda. Ngiye kukubera umugabo mwiza. Natwe turagukunda. Teta, ndagukunda sibyo? Papa wawe si mubi, kandi papa wawe aragukunda sibyo? Kandi papa wawe akunda mama. Akunda madame. Yeah.